Shalom shalom bakunzi b'ikiganiro intahe yubaka numunezero udasanzwe gusaba kubakira muri kino kiganiro. Uno musi ndafise uwundi mutumira adasanzwe aza kutuganiriza ku kungene Imana yamutabaye imukurako ububasha bw'umwiza. Nivyo ibitero birahari vy'umugwanizi, impwemu mbi n'ibindi bitandukanye, ariko hariho n'Imana itabara. Kaze cyane mutumire wanje. Yego, shalom shalom. Shalom. Yego, mwakoze kutwakira. Turi kumwe nande mwo kwidondora kugira ngo abariko baradukurikira shoye kubamenya. Yego, nitwa Melody Mbonayo. Twatuvukana turi abana indwi, abakobwa 5 n'abahungu 2. Melody n'umwana wa kangahe? Wa kabiri. Hama nkamashima Imana yuko nayimenye ikanyiyereka. Nkaba kandi ndayikunda cyane, shaka no kuganira abandi. Urakoze cyane. Wodufundurira agasekerero katubwira ingene Imana yagutabaye, mbega Melody bwa mbere hoho vyagenze gute ko akizwa, imbere yuko akizwa ubuzima bwiwe bwari bumeze gute, hama vyagiye biragenda gute? Yego, imbere yuko nkizwa bona ifise ubuzima busanzwe bw'umwana mugabo, narategwa mugabo sinatahura yuko ari ibintu byo muri mpemu. Hama muri 2012 narakijwe ku ishuri mugabo atari kwizwa by'ukuri kuko nabigize nk'umugenzo muri groupe biblique. Yego, muri groupe biblique nk'umugenzo nyene. Hama mugabo même après ça sinigeze ndondera ishengero noja gusengeramo ngo ucaye nkurikize ingisho z'Imana. Hanyuma warabigize nyene kumbure nk'ivyo vyari bigezweho. Nivyo byari bigezweho urumva bari bashubusha canja mu bandi. Nawe ushurashubuho Yego, mugabo sinatahura by'ukuri ico bisigura. Kandi nubwo yari decision nafashe sinatahura en fait sinari decision y'ukuri nafashe sinabonye ibyo ari sinatahura ibyo ari byo. Hanyuma urabikoze nk'agakuku kurikira abandi kujya abandi babigira. hanyuma byize ko nayo nanje nkijijwe ni mu bandi bana bico gihe wako ushaka umuntu yashaka kuri ivyandi bakoze kugira nyumve ko uri mu bandi nyine utari wenyene. Yego, hanyuma muganda tangwa ndagira ibitero. wagira ibitero bimeze gute? Narota paza mbona nk'inzoka zikomoye abantu kenshi yakomera nk'umuntu tuzinanye, umuntu nzi yabo umuntu w'umuryango canke umuntu w'umugenzi canke umuntu twiganye. Mugabo nabi nabisengera nkabigwanya nta nkumiza n'ifite nta bubasha bwari bufise. Nta donc amasengesho yanje ivyo bintu none byaraba donc ndayibonye mu nzozi ikomoye umuntu nkakanguka afunze amaso mu buzima busanzwe yacapfa haciye iminsi cagira akizwa akacapfa. Mugabo imukomoye nkakanguka donc akiri maso nabanzi ko ari mu kugira accident ikazi komeye. Mugabo nkabanzi yuko atazopfa gusa ashobora gukomereka. Byaragushigiye inshuro nyinshi cyane yaba abantu tuvukana y'abantu mu muryango abantu twiganye. Mugabo byasaba yuko gusa twa turi en contact, twa tumaze kumenyana tukaja en contact nka kumenya tukavugana nasho kurotera nkimwe n'ivyo oya. Bwana naho nabigwanya nta bagage nari ifise yo kubinesha. Kandi ico gihe byasa nkuko naho nakijijwe nari nki mu ruhande rw'umwasi mu mwiza kuko nabandi spectatrice. Wari ukiri mu bwami bwiwe. Yego, nari nk'umu spectatrice nta nkumiza n'ifite nta bushobozi n'ifite kuganya. Wari umurorerezi nta na kimwe ashobora guhindura. Nta na kimwe ashobora guhindura. Hanyuma ndaja kwiga hanze. Mugabo ngiye kwiga hanze ibitero birabandanya. Mugabo kwa kunzi nyene haba ibintu mugabo bikanambabaza kuko mvuga ati mujambo nyene bavuga ati usenze ukagwanya ikintu misanzu kica ntibiba nticobaye. Mugabo nkabona n'abantu mu muryango ko bari abatera abantu mu muryango kujya kuntu basanga batanga abantu ntibimazi abafumu bakagenda bikambabaza ko navuga ati nenda bizi nabisenge mugabo barapfa bakagenda ukababona. Yego, mvuga ati nasenze mugabo ti Jeff na mama Diki ko byananiye Imana yabinyeretse mugabo ntacu nashoboye gukora. Bikambabaza ngize nk'indoto mbi nkaca nkaganya nkababara nkaba n'undi bibwira nabona yibwira igihe batabitahura cyangwa bakagira n'ubwoba bwati ibintu ari mwoti bisigura iki kumbura nashobora kwimbaza ko peut-être nanje mfumura canke ndi mu bintu nyene bitameze neza. Mugabo byari ibintu bya karande. Urabibabwira mbega canke barabibwira bakabibona vyabaye? Ego, mama kenshi kwamba asanzwe ari mu Pentecote none yakunda kushabibwira tukabisenga mugabo je bikananira tout simplement kugwanya bikananira nyene yuko ngene byo kwanga ntibibe bikananira. Hama maze kuja kwiga niho bansengeye nategwa cyane ndategwa gose arage n'igihe n'inguvu ndazibura zo gusenga. Nakunda kuvuga notre père qui est ko ni prière naho nkunda ku reciter nenda kizi ku mutwe ngageze igihe nico gisabisho kinanyira kuvuga ntatangwa mugabo bikanga nkimbura ati après ça amajambo yakurikirana ntibagira complètement. Cinangwa kuza ndahomeka rero ku mpome no ku miryango amasengesho kugira ngo mvyutse nubonye byanse yuko nsenga
basi niyibutse ndabisome ndabiresite nkandana amaverse nkayaresita nkashamwe indirimbo z'Imana umugabo nama ndushe ivyo vyose ntaco vyamara ako kanya gusa ndabivuze hace nk'iminota 5 nkasoma muri bya bindi nyene ndaruha hagira igihe nyene ngwara ndata n'ibiro byinshi nari nsanzwe mfite 60 kilo candakuruka kuri 46 kilo hamwe ngenda kwa muganga bagapima bakabura indwara yariyo tukagenda nkati ibiro bakabura ivyo ari byo ndiba ko nigeze ngira na scanner yo mu mutwe ibaza ko potential bakufise nka cancer yo muri cerveau waravyiyumvire nawe cyane no kwa muganga batireka dupime nico rikene dusigaye tuko ntitubona nagenda kwa muganga nkakosha amahera menshi mugabo bakabura ivyo ari byo basanga nta cancer yo mu mutwe mfise mugabo zando zikoma ziza nkaruha nkagira ama crise nkako kuja muri depression hamadagena ku rusengero aho nari ndicugira inga muri Senegal ndari mu pasteur waho mugabo ubu nta difference bagira ntibayemera yuko ibaho kumbe ntibabazi yuko hari abantu babimwe bakeneye yuko bagira difference by'ukuri kuko ashaka kukidije umugabo ukabukibushwe ibintu satani barabusha canke aba sokuru bacu baragize n'ama contrat kandi imirimo arafite valeur tant que utayarenonshije tant que batagire délivrance ngo abikureho c'est toujours ndacafite validité ndacafite inkomezi kuko nico gihe ntiwari bwana kizwe vy'ukuri wari ukiri muri ubwo bwami yego hanyuma niho mazi kuva muri Senegal nashinshi kino hanyuma iro nta sengero nayo ifise nsengeramo ko naragiye mandi masengero menshi atari make ngaho ibujumba mugabo nkabona yuko atarahi wanje ntarahi wanje du hama ndenganye ngaha ntambona njya pano mbona mirava Kigobe bwari n'ubwa mbere ndayibonye hanyuma Imana yambwiye ati uzoze gusengera ngaha bwari ati Imana ati naho mbwiye ko nza gusengera ngaha nutabuhari rero nzogenda ivyo warabibwiye Imana uko muravuga harageze igihe nshabura nkabwira Imana nyone ko ndiko ndakurondera sindakubone ndaje gusenga muga sindakubona ndaririmba mu ijuru ndabyuka nkisonzesha warisonzesha utarana kuko bwa kabiri hari ibintu ugenda uramenya abantu bakubwira mugabo ati kora ibi nibi kumbure bizokunda mugabo ntanye ntaco byatanga gusa naro nkakuruka muri uwo mwanya mugabo après ça nkasoma muri bya bindi nyene Imana irahora hanyuma ndasenga nga c'était le dimanche d'après candaza hama nkicinja tangwa gusenga hama ndumva yuko byukuri ari ahanye nteza kuguma amimi ndava mu Kigobe hanyuma cyo kiheze cananira umpastor ngaha turavugana ndamubwira hama campa na donc umwanya kutuganira hama ndemusigurira ndamusiguriye vyose acumva niho nibaza ko yacatahura vyukuri yuko naki Yesu umwami mukwiza avant c'était pas ivyari bifashe ego ntari decision mvama yukuri amavuga ati bidesize n'umunsi na decide yuko nahisemwo kuva mu mwijima nje mukuri mu bwami bw'Imana hama ndasubira ndakizwa ndakira Yesu umwami mukizwa vyukuri cette fois là niho rero naciye ntango idinzozi ndagira ndi matak ibindi bitero mugabo byari bitandukanye n'ivyambere ko ivyambere nari spectatrice nabibona biko biraba ku bandi bantu mugabo ico gihe maze kuvyema nkavuga ati je nabihevye nakijijwe ivyo bitero byace biza bitumbira je ubuntu ari bitero byo kunaniza kunyica kunkuraho byaba bimeze gute nararota mbona ndi nk'ahantu amazi akacaza akuzura akaca kuntwara mugabo nkacaje nkasenga ndibuka n'umunsi aho umunsi nigize ku inzozi nkizo zitatu bwa mbere naje amazi arantwara ikindi inzozi kurikira mbaca ndavyuka ndasenga mugabo itsu cyaswa arantwara canakanguka so usinzira cyane ibona ndahantu hari abantu mugabo batamakazi ubona yuko atakigenda jumwa sabantu none nakora abantu beza umwe muri baca aramfata afashe cyatangwa kumva ubugingo uko biramba muri numva yuko energy yanje vitale ikwiragenda cyaswa ndavyuka ndakanguka ndasenga ugize gatatu ndasubira ndashaka gusinda mbwa mbwa ati no ko mazi kubona ibiriko biraba sinswa kugira kandi aho hari mu ijoro rimwe cyane rero ndavyuka ndatsinda shami indimbo z'Imana ndatazi Imana hanyuma bukeca ndaza no kwisenga ndambwira pastor ati ubu ntinagize inzozi nizi ambwira ati nibisanzwe kubera ubu wamaze kwitandukanya watandukanye n'ubwo bwami wamaze kuvyema ngo ayibona nawe babonye yuko batagishwa kukugarukana intuze isigaye yabo cyanyuma nuko bakwica agutwara ubuzima kuko babona ati uyatujanye yagiye handi nta kindi gisigaye ari uko tumwica tukamukuraho mugabo Imana irangirira neza hama muri fin biracha gusengera ego yasengeye yangana délivrance nibyo bisigaye biravamo nibuka tuko turasenga ariko arasengera haragira igihe byanka ko nsenga jewe imwe muziragenda hamwe ntangura ngumva Yesu mugabo hagira igihe imwe muzifata kagenda hanyuma ndazi ko naguye gusa mu mwanya nakora gusengera hanyuma cambwira ati aransengera ngira délivrance ambwira ati hari byari bisigaye mugabo ubu wabuhoze bwambwira ati nahari uko ibitero bizobada biza mugabo menya yuko bunye cyo du bon côté
nta kintu na kimwe kizogushikira kimeze nabi imana ntizokureka ngo ugwe ngo canke upfe izogutabara hanyuma le 24 décembre 2023 niho nabatizwa muri menshi imisi mikeyi imbere y'ico gihe nabwiye bagenzi banje yuko ndi mu kubatizwa muri menshi mugabo hari umugenzi umwe wa kera twariganye mwe muri ragumba yankako ndabimubwira ko ndi mu kubatizwa muri benshi nubwo ati none umugenzi wanje akera turakundana naniwe akamamuhira ati kubera kintu bimubwira mbwagera igihe nkarira ndabireka reka numvire ati uzobimubwira ejo donc bukeye niho tugiye kuri piscine kubatizwa dushitse kw'ikorosi niho nekwe na manda petit frère twaganira ndanumva ijwi rimbwiye ati aho niho usubira inyuma ndavye mama na petit frère mbona bo bacaye kwaganira cyangwa ati ntibavyumvise nje navyumvise cyangwa ati oya ati haci ntabura yuko aho ngiye kubatizwa muri menshi niho hari ubukiriro bwanje niho hari ubuzima shagenda batizwa mva naryohe namaze iminsi nguma ntwenga hamwe no ico gihe oya no mwibarabara haragira igihe nguma ntwenga hana nkacafata telefone ngati ntawe ntibabibaza ko nagoye mu mutwe ko umuntu umwe ko atwenga mwibarabara ngati muyabayike wumva unezerewe indani wumva wujujwe ufise amahoro n'uburemere nari mfise singena bisigura hari igihe uvyuka urushe wajyanye neza umwanya munini kwa kumurasha ko habaye ibitero mwijuru utamenye ico gihe byace bimva ko numva singena bivuga nari légère en fait nta sinari imboshwe nta kintu candemera wari uhahutse voilà hanyuma ico gihe à partir ico gihe nabonye ibintu bimwe mu vyagiye bahinduka hari ibitero vyagiye biza mugabo nkaca nsenga nkaba nizeye ko nari maze kumenya yuko mfise inkomezi muri Yesu Kristo naho byaza ntivyantera ubwoba kandi naho nabisengera nkabisambura byarasamburwa donc nabonye yuko uko no kubatizwa muri menshi no gusaba kwa Kristo umwami vy'ukuri byaramfashije kuko Imana yagira ambohora ibintu byinshi hamwe n'umuryango twari dufite ibintu bya karande hariho n'abapfumu bari batuboshe nk'ibintu bijanye na mariage unagize n'Imana ukagira mariage ugasanga bagomba bagira ama divorce ugasanga bavyaye atabaga bafise bakavya kwa gabo benshi nta mahoro n'umuryango bafise natwe nta mahoro twagira twumva nta n'umuntu ahumva ati nta n'umuntu yatumira muhira ngabo nashaka gushinga intare nongera nshima n'Imana kuko nafise abasaba banje babiri bagize fiançailles muri donc umwaka uheze n'Imana yambwiye ati n'ibindi byose wasavye nzo bigukorera yego urakoze cyane Melody nibaza ko ntahirakomeye kumva yuko Imana itabara Imana nubwo woba uri kuraca mu bintu bitoroshe kumbure nimba izo ndoto canke ibindi bintu vyose biriko biragukandamiza mwumvise ikintu ca mbere gikenewe nuko ubanza ukava muri ubwo bwami bw'umwiza ukaja mu bwami bw'umwana wayikunda cyane kuvuga ngo nuko ugira iyo ntambuko yo kumva yuko ukeneye Yesu Kristo umwami mukiza mu bugingo bwawe ukaba utarakira Yesu Kristo umwami mukiza mu bugingo bwawe kugira ngo ushobore kuronka ubushobozi bwo kunesha izo mbaraga z'umwiza hariho inomero iza kuza inyuma ya kino kiganiro uyandikire ko hari umukozi w'Imana yiteguye kugufasha kugira ngo wakire Yesu Kristo umwana mukiza mu bugingo bwawe agufashe gufata iyo ngingo unatahura n'ivyo ari byo hamuheza utabagwa Melody nyemerere dusengere umuntu ashobora kuba korategwa niki yarakijijwe Imana imugenderere imutabare kadusenge data ndagushima ko uri Imana ihambaye ndagushima ko wakoreye mwami ibidasanzwe Melody mwami ukamutabara mwami ivyo bitero bitandukanye mwami ndakweretse umuntu wese ariko aradukurikira mwami umugwanizi mwami yashitse mu buja bwo kumutera haba mwijoro canke mu yandi masaha mwami ndabisambuye mw'izina rya Yesu Kristo mwami ndadeclare intsinzi mwami ndadeclare kunesha mwami ndadeclare amahoro mwami ndahamagaye amahoro yawe mwami ashibamire umutima wiwe mwami ndasenga mwami ngo aswe kuronka itiro mwami aswe gusinzira mwami ahari ubuzima bwiwe ntibwa partena ku mugwanizi ubuzima bwiwe bwa partena kuri wewe ni wewe wamwiguze ni wewe wamucunguye amaraso y'igiciro ndirukanye impwemu mbi zose ndirukanye ndafashe miri ubushobozi bwose bw'umwiza ndadeclare intsinzi ndadeclare gukira ndadeclare gutabagwa Imana abariyo iganza indoto ziwe ziba indoto zivuye ku Mana ntiziba indoto zivuye ku mugwanizi ndirukanye ububasha bwose bw'umwiza ndadeclare mwami amahoro mwami tranquillité Seigneur ndadeclare mwami tiro udasinzira uhahamutse umva ubwoba ndasenga mwami ngo umugendere mwami umutabare umuki
umukize, umuhe kwidegembya, atangure gusinzira guhera ubunyene mwami, mw'izina rya Yesu Kristo mwami. Umutabare mwami, umugenderere mwami. Ndagushima ko wumvishije ugusenga kwacu mwami, ndagushima ko umutabaye, ndagushima ko umukijije, shima ko agiye gusinzira neza, agiye gusinzira amahoro, kandi iminsi yose mwami agiye kumererwa neza. Ndabisenda vyizeye mu izina rya Yesu Kristo ryera, amen. Melody, ndagushimiye cyane ko wemeye kuza muri kino kiganiro. Ndabashimiye namwe bwe mwariko murakurikirana kino kiganiro. Dufise Imana ibohora, dufise Imana ikiza, uvyizeye birakora, Imana irabikora. Imana ibahezagire cyane. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira kuwa kabiri uza.